Mr. Kane ndise ndamuvyara. Voilà. Niyo duhuye mu buzima busanzwe anyita papa. Kandi turavugana kandi amubwiza ukuri. Uyo mukobwa uvuga naramubonye. Sindabona ko ari muri magu ya Kane naho Kane ari kuramwihorera. Navyo mbona. Umenga magu ya Kane ndayazi. Ahantu rero yatubagano. Umenga magu ya Kane ndayabona. Na mitende keza. Kane rero ntaragaragaza uwo bakundana kugeza kuri tere y'ubustar, kuri tere y'ubu legend, kuri tere yo kumenyekana. Intu kitera ingorane kutamenyekanisha uwo mukundana. Ntubone nanje ndumutama aho usanga mfise abafana benshi yibaza ati eske arafise umugore canke n'abafise. Ibwo nko hanze nabonye bafise umufiance canke undi muntu bari mu rukundo baca bamutangaza mu binyamakuru hakiri kare. Hajya abari kugira ngo birinde ingorane z'abafana. Umufana arafise uburenganzira bwo kugukunda akagukunda nk'umufana. Mu gufana nta love ibamo, gusa iyo love ubusanzwe tumenyereye kera ko iyo love idatangurira ku mukobwa ngo abari wayitangaza. Nka Kane urugero rwiwe mbona je ndi nawe yaragera kwanza n'imyaka yiwe ntiramu n'akazi afise aracirondeza nawe arabe ahahagarara neza aronka agaparsera agura imodoka yubake abamwe gufana nyene. Ariko iyo haje love iyo yitangaje haba haje ingorane. Ubwenge bw'iwanje nk'umupapa no hanura niyitegura afise abantu benshi bamukunda na je ndafise abantu benshi bamuntumyeko. Arafise igikundi gusa ari calme. Nta jana n'ibishobisho kuko nari guca ndamugira inama nti abe tension. Urabanyabwo uyu mukobwa kubwiye ko agukunda kare avant niyo wari kuba wamukunda ucugitangura kugira ama barriere wibaza uti eske amaze kubibwira abantu banga. Yarakeneye undi muntu w'umukobwa nawe aza afise ubushobozi nk'ubwo afise kugira bashire hamwe inguvu ademare nk'umustar. Je mu cifuzo ciwanje no kumva ko Kane yoronka umuntu arondera kugira ngo niba macinga mu rukundo bace baba bafise kazoza keza nk'ubuhozi kidamu ciza bikundaniye bahuriye nko kuri Facebook cyangwa cyo muri Australia cyangwa muri Amerika bakamacinga yodemara neza. Akwiye gukundana n'umukobwa amwiyumvamo kandi afise igikundi. Umukobwa kumwiyumvamo ni ikintu gito ahubwo Kane kugira yiyumvemo uwo mukobwa atari uko amukurikiye ku bintu kuko azoba bikeneye ariko bimacinge kwanza ku rukundo hama n'uwo mukobwa bashoboye kugira icamushika kuruzi. Nk'ubu tuvuga urugero nk'umukobwa wa Siyoni niba handi usanga umuntu yarafise indoto aguye mu rukundo ruta kubera yakunze nyene nta kundi urukundo nirutangirwa ariko ugasanga za ndoto ziwe agumya akorera abandi kugira shaje. Kandi urabona ko mu bihe turiko turajamwo sabavuza umuziki gusa bazoguma bajiburaya. Ubu natwe turashaka ko abakina filime bagenda hasta yagiye asa yaragiye wa wundi afata kamera ngaha Nyamapro yagiye yarangiye sinzi nk'abantu bagendana inzigo ngo ndagiye Dubai ko gutanga guhereza amatafari. Yes me aman hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere. Ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel. Aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge. Ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano. Ishuruti oya. Hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle. Hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye. Mbega customer care iri hano. Mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we. Akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane. Nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Hello ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Mani bahezagire wherever you are mu mugisha kubana natwe ndabakengurukire kwa mwafashe kano kandi kanya kugira tubane muri kino kiganiro c'amateka for real. I'm your boy Ndikuriyo Leonce the son of Dr. Vlove KD ambassador. I'm alongside my young brother yitwa Prince Keys. For real na kila Delio living legend. Si babandi bavyitira ngo na legend
uno muri Jendi kweri kweri namukubwira gatoya uraza kumumenya yamara irindi zina yitwa Kaposho niyo stage name. Umwe mu bantu bakoze amateka, ni umwe mu bantu banafise amateka yisangije mu gihugu cy'u Burundi cyo kuba yarakinye muri film, no film ikaba mpuzamakungu kugeza ku rugero rw'uko yagiye mu mahiganwa muri Amerika. Sinibaza ko ari undi muntu arabikora hano. Muze ndakwakiriye kabisa. Urakoze. Niwe muntu wakoze film ija mu mahiganwa za Texas nimba ndavyibuka, film yarimwe abazungu. Ni nawe muntu uri muri baki bashobora gukina mu rurimi atari Kirundi. Iba bitwa ba Jojo bande hano ntiriwe ndavuga ibo babishobora. Ngo kinyavuga ifaransa kagitinga gaheze. Byogorana cyane kabisa. Bana mzee Kaposho tukwakira kuri Diko Entertainment. Murahawe ikaze cyane. Murakoze cyane. Si ubwa mbere bibaze ko ari ubwa kenshi ngarutse kuri Diko Entertainment. Yeah. Ndaryohewe kuba ndi kumwe namwe, kuba ndi kumwe n'abafanzi bacu. Yeah. Badukurikira ibihe byose. Yego. Ndabaramukije. Kabisa ayandi makuru rero mu buzima busanzwe cyane cyane muri kariyeri abantu bagukundiyemo ambavuze films ariko kandi n'umuziki ntabwo buri kure cyane. Ndacyabandanya ari muri films, abantu babandanya kumbona kandi ndabona yuko banyishimira cyane cyane abo dushobora guhura live, ingene bavuga ibikorwa byacu kandi n'ubusanzwe ndi muri ba bantu bativuga ahubwo barangwa n'ibikorwa. Wow. Ibikorwa byivugira. Okay. Muri musique naho mbibona kuri kujya kuntu nari natanguje amakaraoke mu nyuma ninjira muri musique nshaka kugabanya, ninjira muri film nshaka kugabanya musique ariko bakaca baguma bamubwira bati ingo ngaha turagukeneye, aha naka turagukeneye, aha naka turagukeneye, nkaca mbona ko byose bakibinkunzemo. Imana ikimpaye ubuzima rero bandanya nteramisha abantu, d'autant plus que nzi ko guteramisha abantu bituma bagabanya ama stress. Kugabanya ama stress navyo turabikeneye muri iki gihe kuko bituma abantu bashobora kuramba, cyane cyane abo twizeye ko ibikorwa by'iterambere turishima iyo barambye, tukabifuriza imigisha kugira ngo barambe bya bintu by'ibikorwa byabo n'imigambi bize bishike kuri benshi umwanya muremure. Okay. Ubiciye muri music tunabibutsa yuko ugiye gusa n'uzunguruka igihugu niko no bivuga, uje mu bibanza by'iteka bagiye baramenya. Nabonye ari staff nini cyane biciye mu ndirimbo yawe wamaze gushira kuri YouTube, wayise Mon Petit Pays. Mon Petit Pays. Mon Petit Pays. No kuvuga ko umuntu atumva ikinyamazuru bisigura ngo igihugu canje gitoyi ariko ciza. Nanumvise muri lyrics rero nta nuvuga ati ni gito, sinavyibuka neza ngo wasanumva ati ni gito ariko ni kinini, gisigura ibindi bintu mu rundi ruhande. Adushobora kukibona ari gitoya mu buryo bwa superficie ariko ni igihugu kinini ufatiye ku byo gitekeye. Ego. Uburundi ni igihugu gito ariko igihugu gito ciza. Ciza kuba kibamwo, ciza kubidukikije uhasanga. Abarundi n'abantu bakira abantu batarinze kubaza ngo bavuye hehe, babana neza. Hama rero n'ibidukikije byacu biraboneka ko ari byiza kuko akazuba turakaronka n'akavura tukakaronka. Cyumvikana ko iyo uronse akazuba n'imvura ucuronka ivyo gufungura. Ivyo rero bituma tugira umwizero ko igihugu cyacu ari gito ariko ciza, cagutse, gifise abantu bafise imitima yagutse. Bino bibanza mugiye gucamwo n'ivyaye. Warabonye ko ndiko ndadodora aha na hariya, ntanga ama nimero de telefone, bamwe baranatanguye kumfata mu mugongo. Mboneyeho no gushimira Asta, ari mu bambere baciye barungika amahera. Asta uyu mukobwa mutoya muri film, akina muri film kandi ari mushasha. Okay. Yarungika amahera atari make. Wow. Avuga ati ico ni igikorwa ciza, d'autant plus que wayiririmbye mu Gifaransa zocituma mu Burundi bumenyekana. Ati kuko aho twagiye duca tuvuye ko turi abarundi benshi ntibatumenya. Usanga batabuza atariko mu Gifaransa kumbure iyo clip izobahamagara babona Uburundi ko ari bwiza. Acaramfasha. Mboneyeho rero kumushimira. Ico gikorwa rero tushaka tuzoce mu Kirundo muri Lac aux Oiseaux, tugende duce mu Cankuzo, turabe muri park ibyo dushoboye gushira mu mashusho vyiza vyogaragaza Uburundi,
tugende kuri chute de Mwishanga hariya mu Rutana les failles des Allemands tugende kuri source du Nil korokera Igitega igishora yego izo ntara nizo mbona tuzoshobora gucamo kandi hari n'umuntu yaduhaye imodoka ya tourist ayiduha tuzoguriramwe igitoro gusa tumuhe n'amahera make y'umushoferi sino urumva ko biriko biragenda. Wow, kizazi sana. Umuntu ubujya kuzi uri umuntu ukunda gukora ama live music kuva na kera. Mbere ikintu abantu batazi nk'amateka niwe watanguje ikintu citwa karaoke mu gihugu cy'u Burundi. Tumvikana neza ko umuntu yitwa Kaposho arazi umuziki bihagije imbere n'inyuma. Ariko indirimbo ugiye gukorera video umuntu ayumvirije arumva akantu ka artificial intelligence. Bino vyateye vyitwa AI. Usangwa ibyo numvise ari byo ntibishobora kugusubiza inyuma. Ukamenga ntucizeye ukuririmba kwawe bikaba ngombwa ko witiza bino byuma by'abazungu. Icyo ni kibazo ciza ariko bugiterambere ririruka iyo usigaye imbere inyuma nturisanga no kuvuga ni gitari n'icuma c'abazungu hajya twinjiye mu byuma by'abazungu kuva kera iyo tutavyinjiramo twari kuguma mu nanga no dukoresha amapareye photographique y'abazungu yakorewe abantu bera nico gituma mwebwe mugira amareglage bikabagora izi apareye buryo umuzungu ayihagaze imbere nta mareglage menshi bagira no kwatsa gusigaye baratsa igahita imutora ariko nka jewe nsuku urinda kuregera ngo ja habona ngo cana amatara kugira gutya burya rero twinjiye mu vy'abazungu kuva kera ama rero iyayi nagiye kuvyiga umuntu arabinyigisha arambwira ati urayihijwi ikarikosora ikagira gute rega no muri studio niko bakora uragenda uririmba watanze nijwi ryanje ntanga hama bakanyereka bati bitwara uku muri iyi ritme kandi amajambo nije nanditse text ankosoye ndanka ambira ntoya koresha aya majambo niyo nshaka ijya texto ni gwanje texto iraremereye kabisa urumva rero umuntu atize umuntu atazi ubwenge ntashobora gukorana na intelligence artificielle kuko usanga ibibazo imubaza iramuklasa harya rero tuzokorana kuri ubwo buhinga porepore ku buryo ikwereka aho uca iyo ndirimbo ugaca uyivuza rero neza ukaca urumva n'ubuhinga bwa bukomeye cyane ubuhinga bwa none uburetse wogumaho ariko kandi ntiwoduga kuko n'abandi babikoresheje kera tutarabimenya ubu tubibona kuko dukoresha twese imbuga tukinjira tukazabimenya ariko abandi babikoresheje kera nari nagize ubwoba bati n'umugabo ko ari muri jenda zirave music tibishobora kononera ikintu none ko wisobanuye urumva ntaco biba bitwaye kabisa hambavu ya music ugiye kuboneka no mu bikorwa byinshi kimwe mu bigezweho ni filime yitwa Urukundo niki y'umusore yitwa Fiko Fiko neza muri 3FA filime izobonekanamwo uwitwa Fanny Ravine nk'ibisanzwe na Ras Karayizamwo witwa Fiko Fiko nko nabivuze aragarukamwo Mage Kado Havel Ahinisi Kagisi azoba hari nyina w'umuntu no ni nyina w'abana ba Aberindowa Badesege Jeje Anita na Delio Living Legend Kaposho nawe turi kumwe niwe mu bantu bazoboneka n'ubundi muri no filme bisiguye iki muri no filme umwanya n'umwanya baza no gukorera lancement officiel kongera kuyibonekanamo hari izindi nguvu ubona bizota jewe muri filme ni ikintu nafashe nk'umwuga ni ikintu nafashe nk'akazi ni ikintu nafashe nk'ishuri cyangwa nk'umwigisha wo kwigisha ingo n'imiryango urumva rero filme yose nibonyemwo nifata nkaho ndiko ndakebura nkina mfise abo nkebura mu kuvuga nta gikorwa nitagitoye iki gikorwa noneho coco ni kinini kuko kirimo aba legend benshi dufatira nko kuri Fanny Ravine ni umuntu akomeye cyane mu Burundi mu gukina filme turavye ba Kadora Vere n'abandi ba Fiko Fiko n'abantu baduga neza muri filme urumva rero nkigiyemwo nanje baba bande iteka kunyizigira no kuvuga ati uyazodukorera scene ziwe neza role yiwe azoyikina neza nkuko bikwiye naje baba bante iteka je gituma rero mbona ko ari gikorwa kizotuma ntera indi ntambwe mu kumenyekana no kugira umwizero mu bandi bose bandika kugira ngo bazonyifashishe no mu zindi filme zikurikira. Wow, awundi muntu arimo nari bagiye n'umusore yitwa Smash the Finnegan mu basore afite physique nziza kandi banakina neza kandi burya nawe ari mu basore bakina badakina ku rurimi rumwe gusa hajya Smash arashobora kwagutinga mu rurimi n'icyongereza n'igifaransa. Wow, kandi icyongereza kivuga neza unsumba jewe
Je peut-être nanje mvuga igifaransa nkawe ariko igicongereza arakinsumba. Kote y'icongereza cyo gusonza. Ariko igiswahili sinibaza ko yo kuja inyuma. Kuko rumwe mu bantu rero nawe yavukiye. Rumwe mu bantu bakivuze hano abantu bataranamenya. Igiswahili nawe arakizi ko yakuriye mu Buyenzi, mwiza Buyenzi. Igiswahili akivuga neza. Umukinyi mwiza en fait match. Na uramwa appreciate. Ndavya apprécier yego. Kandi afise discipline. Kuri ivyo urashobora kuba uri umukinyi mwiza ariko uri indiscipline. Jewe nca ndagukasa. Sinzi nk'abandi. Ariko jewe discipline ndayishira imbere. Kabisa akantu nako nyene bakamenye kuri Smart. Hari undi muntu muri rya team nini mwakoranye ubona cuno muntu ari discipline biteranije na acting skills ashobora kuba afise arafise kazoza abantu bashobora kuba bataranamubonamo irya team yaje abandi bakinyi mvuze. Ego bose nabonye ari abakinyi beza. En fait Fiko muri filime yiwe yagerageje gutora abantu bari capable yo guterura igikorwa bakagishira hejuru. Ntabwo yafinye mu byo bita casting. Casting muri filime no kuraba iyi role esku yarayikwiye. Ntushiremo ibishobisho. Aho ni yahatevye cyane. We yakomvotsa amazina. Ebwo yararavye tuyu ahara hakwiye akorotsa ashiramo mu kibanza kandi mbona yaratomboye bigenda neza. Bica biramatch. Umva rero bafanira Vine basanzwe ari abantu babimenyereye. Ntumubwira ngo subiramwo kane gatanu text wayimu ayarayifata. Na ba Smart nabo bafiko ubwabo urumva bizogenda neza cyane. Wow. Kino gisatiro ca film cyane ca cinema muze turiko turavuga sinovuga ngo cadutsemwe indoro ahubwo kirimwo byinshi nko kusanzwe bizi. Ni bikorwa nyene usanga abantu bavuga cyane ibintu byanditse utuntu dusa n'urusaku cyangwa uruntu ntigoburamo. Ndibuka last time twarahuriye Igitega ni muri projet nini iri kirakogwa rimwe bitwa ba Malove rimwe n'abandi bakinyi benshi irimo n'umusore yitwa Mr Khan. Impamvu mpere hano hantu abantu bavyumve nawe uraza kuvyumva neza. Mu bakinyi bari muri shooting benshi ntaza kugaruka ko hari umwana muto yitwa Nana yabonekanye muri no shooting. Ico gihe je ndamubona nk'umufana. Ibikorwa byaraheze nk'ibisanzwe baramanuka tugaruka Bujumbura ariko ejo bundi nza mbona vyakomeye ku mbuga avuga yuko ari mu rukundo rudasanzwe n'umusore yitwa Mr Khan. No mwana namuhamagaye turakora ikiganiro vuba aravyemanga aravuga ati Khan suko kumukunda vyonyene ahubwo turanakundana. Yamara natangajwe n'ama comment yakurikiye n'ibyo abantu bagiye bavuga baravuga bati no mwana atekereze cyane naceceke ntaberanye n'umuntu yitwa Mr Khan. Ndashaka kudufasha kino kintu nk'umulegend. Ese umuntu kwitwa umufana canke afana umuntu ntiyemerewe gukunda? Bon, ico ni kibazo kiri delika ariko kirafise n'inyishu zitomoye. Mr Khan agitangura film naramubonye. Nubu turakinana nkunda no gukina ndise ndamuvyara. Voilà. Niyo duhuye mu buzima busanzwe anyita papa. Kubera kumenyera muri scene zose bamuhaye bandise. Kandi rero ntaragaragaza uwo bakundana kugeza. Kuri tere y'ubu star, kuri tere y'ubu legend, kuri tere yo kumenyekana. Ni ikintu kiri gitera ingorane kutamenyekanisha uwo mukundana. Kuko nko hanze nabonye bafise umufiance cyangwa undi muntu bari mu rukundo baca bamutangaza mu binyamakuru hakiri kare. Hajya abari kugira ngo birinde ingorane z'abafana. Ntubone nanje ndumutama aho usanga mfise abafana benshi yibaza ati eske arafise umugore cyangwa n'abafise. Eske no mukunda hari ico byomfasha. Urabyumva cyangwa hari ico byotwara hari ico byokwica kandi ubona nkuze kuko no mu migani baravuga ngo urukundo ntirugira imyaka byovyo. Hama rero umufana arafise uburenganzira bwo kugukunda akagukunda nk'umufana akagukunda nk'umuntu ashaka kuguteza imbere nk'umuntu ashaka kurorera kuko kuva kera twarakunda ninde tugakunda ujya mudamu yapfuye tujya celebre cyane rijya rijwigiwe urabona ko twaresigaranye tuguma twigana tujya tuntu yavuga kujya kuntu yavuga umuntu abivuze bikadutwenza bikaturyohera twamukunda bufana itwigeze tumukunda ku rundi rukundo rurenze yego wa love mu gufana nta love ibamo habamwo gufana nyene
ariko iyo haje love nta kizira, gusa iyo love ubusanzwe tumenyereye kera ko iyo love idatangurira ku mukobwa ngo abe ari we ayitangaza. Iyo ayitangaje haba haje ingorane, kuko umuhungu n'umuntu agira ubwoba. Umuhungu acagira ubwoba? N'abanyabwoba abahungu. Turabanyabwoba iyo umukobwa akubwiye ko agukunda kare avant, niyo wari kuba wamukunda ucugitangura kugira amabariyeri, wibaza uti eske amaze kubibwira abantu bangahe? Nije wa mbere ndi umusore mwiza akunze, kandi rero kane niyitegura, afise abantu benshi bamukunda, naje ndafise abantu benshi bamuntumyeko. Wa musore arafise igikundiro, arafise igikundiro, gusa ari calme, nta jana n'ibishobisho, kuko nari guca ndamugira inama nti abe tension. Je nibaza ko tension ayirimwo, aritonda ubusanzwe, araganira, aratera inkuru, ariko mu rukundo ntaratwereka neza na neza aho yataye umutwe mu rukundo. Uyo mukobwa rero nace bugufi, abanze amudigadige, arabe ko urukundo goba reciproque. Reciproque mu Gifaransa ni kuvuga rugogenda rugaruka. Yorutanga ku muhungu, umuhungu nawe akarumuha. Ariko wowe urutanga gusa atarakubwira ko yoruguha canke atana amajezi, wifo ko haba amabariyeri kugira ngo ntumutere ubwoba, kuko ntubona ko ushobora kuja kuraba aho inka ziriko zirarisha, ukabona inyana ukumva urayikunze. Iyo ugiye kuyikora ko hari igihe yiruka iyo nyana, kandi wewe wari ugiye kugira gute? Kuyagaza, kuyikunda, kuyereka urukundo, ariko igaca yiruka. Urumva nukubanza ukabanza ukaraba ko ya nyana uyiha utwatsi yazi, ukayatira ku buryo yibona ko yisanzuye, mu nyuma nayo ikabona ko igatangura ikagushira ko umunwa wayo ikakwegera. Je niko nobibona. Uyu mwana w'umukobwa rero je mu kiyago twakoranye nasa n'umubwirizo vyo wawe, ecese gufata yambere karuja kubitangaza, ubwo ndava rusanga uri kuribeshera. Yambwiye ikintu gifise reason, ikintu makwiyumvira. Aravuga ati ibintu muri ko muravugira ko ni foto mwabonye, kandi foto yasohotse nari kumwe nakane kwifotozanije. Binaboneka yuko ari foto iri professionnel canke novuga ikoze mu buryo buri official, ko ibonekana yuko bagiye muri shooting, barayishooting irasohoka, kandi ubona yuko bibonekana yuko ari nk'abantu bari mu rukundo. Ndiko ndashaka kugerana abafana bamwatatse bavuga ko ari karishira kuri kane. Ese ino ntambwe we kane yoba yarateye bakifotozanya, nta kantu wumva mwe yuko kane nawe nyene nubwo atacaratangaza yoba akundana n'uno mukobwa, ahubwo we atarabivuga, uno mukobwa akaba yamutanze kubivuga vyonyene? Cewe aho sino hatanga inyishu ndende, kuko kandi turavugana kandi amubwiza ukuri. Aramaze kunzanira abana nigisha muziki bo muri famiye yiwe, kubera ko kunyizera ko nitanga kandi ni atanzigo ngira, bashaka ko abantu bose batera imbere. Turaganira akambwiza ukuri, je nzokimubaza neza ku kindi kiganiro tuzogirana, nzoba mfise inyishu yo kuri koti ya kane. Ariko kuri ubu nibaza ko kane ntacaratangaza kandi nta kiragaragara, kuko uyo mukobwa uvuga naramubonye, sindabona ko ari muri magu ya kane, naho kane ari kuramwihorera. Navyo mbona umenga magu ya kane ndayazi. Ahantu rero batubagano umenga magu ya kane ndayabona. Ahantu rero impamvu hageze cyane natwenga nuko mu makomantere menshi uravye batatse uno mwana bamubwira bati sugusuzugurana, ariko mu vy'ukuri ntabwo beranye na kane, ntabwo uri kuri level yiwe. None nawe ugarutse wuhira kuno mwana yoba atari mu magu ya kane. Ntibisa, ntari mu magu ya kane, si kuvuga level. Level ni kindi kintu. Level ni ukuvuga ngo ntitureha, imiryango si imwe, ubwoko si bumwe, oya. Ariko kuri gu hariho nk'umuntu avuga ati je ndirabura, sawa, nzorongora umugore w'inzobe. Je ndi inzobe, nzorongora uwirabura. Je ndi muremure, nzorongora umuntu mugufi. Je ndi mugufi, nzorongorwa na muremure. Urubyumva ku bakobwa bagufi benshi bavuga bati je ndi mugufi sinorongorwa n'umugabo mugufi, barakunda batipe bareba ati zorongorwa n'umutipe muremure. Urumva rero nka kane urugero rwiwe mbona, je ndi nawe yaragera kwanza n'imyaka yiwe ntiramu n'akazi afise,
aracirondeza nawe arabe ahahagarara neza aronka agaparsera agura imodoka yubake ndibaza ivyo vyose vyotuma ataraja mu rukundo nico nashatse kuvuga sindamuvugira ariko mu bwenge bw'iwanje nk'umupapa no hanura yosanga ari nk'ivyo hama nk'ubu nka Kane yarakeneye undi muntu w'umukobwa nawe aza afise ubushobozi nk'ubwo afise kugira bashire hamwe inguvu ademare nk'umustar par exemple baravuze uwitwa Keza binavuga naho nyene ko muri tournage yarahari mu yandi mazina menga ashobora kuba yitwa Shasha niwe bariko baravuga ko yuko bari mu rukundo rw'ibanga na Kane kandi ngogo kuva mu buto ubu Shasha nimba waramubonye canke Keza wewe urabona baramacinga ni muri zaguzi wowe umuzi nk'umuvyeyi bose ndababona na Mitende Keza canke Shasha kuko Shasha n'umuntu arondera yaje muri filme ariko ari umuntu ubona ko arondera na Kane nawe ararondera ndukuvuga je mu cifuzo ciwanje no kumva ko Kane yoronka umuntu arondera kugira ngo niba macinga mu rukundo bace baba bafise kazoza keza kagatomoye nk'ubuhozi kidamu ciza bikundaniye bahuriye nko kuri Facebook cyangwa cyo muri Australia ico cyo bari gishogama kiri mu myaka yiwe peut-être hama kivuye Australia cyangwa muri Amerika bakamacinga yodemara neza erega muri ibi bihe hariho n'uburyo bugoye komengo uri kurahanura urukundo rw'amarongo wumva umuhungu wawe mengo mufitiye bitegeza kumacinga sorry gato umuhungu wawe mengo mufitiye ubwoba bw'ubuzima ukavuga ati ndavye zino filme dukora hano n'amafaranga ya nta kigenda goye kandi akwiye iki millionaire iki mama cayarondeye nimba ndiko ndakunda kubera iki kana tokunda umujene bari mu myaka imwe nkujyanana muri ko murumva ko menga ntibamacinga bagatangurana ubuzima bagahera oya sivyo navuze ashatse kuvuga nk'umuntu yoba abona kure niyo yoba adafise amahera kuko jewe nkanje ndakuze woza kumfasha yoba ashaka gufasha abajere yompa ibintu bifasha abajere exactly muri entertainment ariko nka Kane kubera kubona yamaze kuba ashaka kuba professionnel muri entertainment kandi bikaba bizimvye kugira azogire studio yiwe aproduce amafilme yiwe icyo ashaka kugera ko akwiye gukundana n'umukobwa amwiyumvamo kandi afise igikundi umukobwa kumwiyumvamo n'ikintu gito ahubwo Kane kugira yiyumvemo uwo mukobwa atari uko amukurikiye ku bintu kuko azoba bikeneye ariko bimatchinge kwanza ku rukundo hamwe n'uwo mukobwa bashoboye kugira icyo amushika kubuzi nk'ubu tuvuga urugero nk'umukobwa wa Siyoni yoba afise imyaka Kane tuvuge ko afise 26 ans cyangwa 27 Kane araho muri 26-27 niho ndamubona arayirenza acabona mbona gusa n'umuanda fete ari musi ya ntabwo ari muri 30 ndibaza hama acaronka umukobwa wa 25 wa 24 ans afise iwabo bifise ku buryo akora plan y'akazi ashaka n'ivyo bazoshika ko bakavuga bati akira mukore umunsi wa mariage atanze aririmwe ariko ni hahandi usanga umuntu yarafise indoto aguye mu rukundo ruta kubera yakunze nyene nta kundi urukundo nirutangirwa ariko ugasanga za ndoto ziwe agumya akorera abandi kugira shaje ntashobora nawe kudemara ivyiwiwe yabuze gifasha kandi uburyo umugore n'umuntu wa mbere ashira umutima mu bintu vyawe mu gihe mubana kandi agukunda ibaza rero abishizemwe atavyo ufise uwo mutima wushize muri ivyo bintu atavyo ufise urumva ni kimwe waruvuze ucumenga nuko kujya imitsi na za ndoto zawe ukabikanga zihagararira ico kibazo kandi urabona ko mu bihe turiko turajamwo sabavuze umuziki gusa bazoguma bajiburaya unatwe turashaka ko abakina filme bagenda bajiburaya kujya hasta yagiye asa yaragiye wa wundi afata kamera ngaha nyamapro yagiye yarangiye sinzi nk'abantu bagendana inzigo bijya n'ivyo target yo target tukavuga tuti uwitwa Jojo akina muri Seke nimba atari Moria muri Moria cyane muri Moria yagiye muri Amerika kandi yagiye mu bintu byo kuraba filime zimeze gute hariya ukumva Fanny Vine yakorotse Australia bijya niyo target je yiwanje apana bya bindi abarundi bavuga ngo ndagiye Dubai ko guhereza amatafari oya nawe genda ariko
si icyo umuntu abashaka. Umuntu abashaka ugende muri level ya indi yari waruri. Kandi ugume umwana yagiye Dubai. Ariko yagiye mu bya computer, yize computer. Uwo no kuvuga yagumye muri secteur ari muri domaine. Yego nakorotse nahagiye hanze. Wewe ugiye muri France ni byiza. Ariko ugiye gukubura ibarabara. Urahembwa amahera ariko urumva ni kakazi udashobora kuza kutubwira ati burya ndakubura iburayi. Ntabwo yo bikubwira navyo wavuga kubera ikatabivuga kandi ahembwa menshi. Ucumenga birateye isoni. Burihe ico rero nico ntifuza. Nifuza abantu bagende kuko agaruka ari mu diaspora. Aba diaspora urazi ko bafise ama societe ama association yo gufasha igihugu. Nta gihugu na kimwe kitagira aba diaspora. N'ubu France bufise aba diaspora bari muri Amerika bari. Hajana na France none ni bagenda. Rafise diaspora. None ntaba yagiye ahandi kubayo muri Amerika ariko akavuga ati ndi umufaransa. Ni yaguze ubwene gihugu. Ariko bavuga bati d'origine française. Ego exactly. Bajya n'aba diaspora. Urumva natwe turabakeneye ariko muri domaine zabo kugira ngo azoze rero kudufasha avuga ati je rero nasanze bimeze uku. Aha turi nyuma, aha twogira uku, aha twogira uku. Niyo target. Wow. Birumvikana cyane. Tugarutse kuri wa muhungu wacu canke muri rusangi nuno mwana w'umukobwa. Navuye nibaza kubera ko haro film iri kirakogwa nzi. No mukobwa navuga ko bazoyihuriramo. Iyo hajemwe ibintu by'urukundo, byumvikana ko abahajemwe ibintu by'ibishobisho. Ntibishobora kwica akazi. Bon, ubusanzwe muri filme canke mu masosiyete y'amasosiyasiyo bahuriramwe ari benshi, abakobwa, abagore, abana, abakuze n'abato, harimwo amategeko abigenga. Muri ayo mategeko harimo nuko kizira gufanga urukundo n'akazi. Ivyo birazira. Kuvanga urukundo n'akazi. Ukuvuga tugenda gukora akazi tugahanura abandi, ivyo duhanura hanze sivyo duca dukora. Hama rero bishitse bagakundana. Nta wo babuza kuko bizobera hanze ya film. Kuko film irashobora gutuma bakundana kandi bose n'abaseribateri. Ariko ndiko numva makano kumenga basepare bino bintu bibiri. Nitubone ejo baje kuvuga filme cyangwa garuke baje kuvuga urukundo, ejo baze kwidoga ngo bashwanye. Voilà, batwicira akazi. Kuko nk'uwo wabahaye role zitari hamwe. Hama wewe uri kurakina, je ndiko ndakina. Habemwe umugore ankunda jewe, tube dukundana. Hama uwundi munsi ambone nkinanye n'uwundi by'urukundo, atangure gufuha mu kazi. Atangure kumena ibirahuri mu kazi. Amena amapare mu kazi ngo kubera yafushe. Umva ko bari kibazo. Iyo rero twaritangiriye ari ama barriere kirazira kuzana iby'inkundo mu kazi. Abakundana babishira hanze, iyo bageze mu kazi nitushikeneye kubimenya. Ico ni kimwe. Ndaguye akarorero nko kuri Abel ndamuramukije. Abel urazi ko n'umudamu wiwe ahora akina. Noraske urazi ko umudamu wiwe Fanny Ravine akina. Uravyumva? Ntabwo bahuye kubera ko bari mu kazi, akazi kakababuza. Oya, bari basanzwe babana. No kuba niyo tugiye gukina, ntabwo duca dukina ngo uyu n'umugore wiwe uyu n'umugabo wiwe. Oya, ku kazi tuba turabakinyi, tuba abakozi. Ivyo bya madame na monsieur hariya. Abisigaye ko nka Fanny ashobora gukina ari umugore wawe. Noraske ntafuwe. Oya, kirazira. Arabiza amategeko arayatse. Nko mu gihe yobona muhise menga murahararanye. Niyo hava simba umutima ce vyavuye mu kazi vyagiyemwo. Ivyo rero birabujijwe. Ni kabujijwe. Twahararana gute kandi mbizi ko afise umugabo we kandi ko naje ku kazi. Umva uko guhararana niko kutari ariko kuhura mu kazi kugira ama projet. Ebana numvise akantu kaga publicité hariya Fanny. Ebana hari akantu numvise kakazi hariya uraraba ukiruke kurabe ko bikunda. Agenda abwiye umugabo we ati burya rero gaposho yansinyaye hari ahantu hari aga publicité muri Superbat ndanyarukiyeyo batarantanga. Ujya nawe acavuga ati ntiyamutelefone mu by'akazi. Ariko sino mubwira ngo Fanny ngo hano shanda guha agacupa tube turiyagira narinda gukumbuye. Nsigenda mukumbura atari no mu kazi. Oya, aho sivyo. Ababaye kuvanga akazi kabisa birumvikana. Uno mwana nana rero mu bihe je namaze kwita bitorosha arimo byo gusa no kwitiranya ibintu n'ibindi migenderanire n'urukundo, ariko kandi biharimo byo kwatakwa bikomeye n'abafana bagwiriyemwo nabakana. Yitware gute? No mwana w'umukobwa yigenze gute kugira nimba yinje muri kariya filme ntife
ariko kandi no mu buzima busanzwe abandanye ku mutima atekaniwe. Icyo nzi gusa nuko imbuga ngurukana bumenyi zituma umuntu amenyekana neza canke nabi, ariko aramenyekana, no kuvuga amenywa n'abantu benshi. Yitondera imbuga ngurukana bumenyi, ntupfa icyo uvuze kuri izo mbuga, ntupfa ivyo ukoze. Hama iyi film izomuhinda intera, izomuhinda intambwe, izomuha kumenyekana. Kare twavuze Asta, burya umengo yakinye nka film imwe canke zibiri. Asta yari ya kabiri mugo uravye izambere ntabwo yabara ama projet manini kasi. Film novuga yakinye ya nyayo yari igime. Ariko abona ko umusize iramwugururira. Ubu ni yazogaruka canke akaza ari mu diaspora, azoza dukina asubira inyuma akujya kwa John Kay n'abandi, ubona ari ibintu by'amateka. N'uyu rero ko ashoboye guhura na Kane muri film. Hari abantu benshi bavuga bati icyo nkahura na Kane, ngahura na Chris, ngahura na Smash muri filime tugakina, batararonka ayo mahigwe kandi basanzwe bakina. Ari abo bantu rero, hariho abantu ukina nabo, uhura nabo muri filime, ukorana nabo, bakaca baguha iyindi ntawe. Nasenga Imana imushiremwo urukundo rw'amafire, urukundo rufise aho rugarukira, urukundo rutarugwa ibishobisho, kuko twese hajya mu gikino ca filime urafise umuntu agatima gashobora gutera, ariko kubera yuko ufise ama barriere ushobora kugira amafire, uravuga uti ivyiza byose ntivyo bagwanje, reka kijya ciza kibe n'icyuwundi, nawe ahezagirwe, ugaca wiremesha. Nawe rero niyiremeshe abone ko ico ciza naho bahuriye muri sinema kidateza guca kibagwiwe, kumbure kibaye nagwiwe ni hahandi yo avuga ati sinshaka kuzosubira gukina mu filime ko twahuriye muri filime nkagukunda, nawe ugaca unkunda n'abandi nuko woca bakunda, navyo byozana ingorane mu kuko ntawe utinya ishamba acinya ico bahuriyemo. Nizeka Fashion ndagushimira cyane ku mwanya waduhaye, nibaza ko abo vyega bavyumvise of course. Ya muri umuntu nkawe ntidushobora kumwakira ngo agende uko burya nk'ubu bufisa kandi kantu n'ubundi nko muri je wosigira abantu bakinyi ba film ndetse muri rusanga bari mu gisata na benshi bari badukurikiranye, tuje tubaherekeza mu kanya amasaha yo kuvuza umuziki arageze, ntiduhave tugucereza. Kazoza keza ntikari mwibarabara, kazoza keza ntikari mu kuyerera, kazoza keza kari muri yo kayenyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Abantu rero iyo ndirimbo basigaye bavuga ngo narabahenze. Kazoza keza ahubwo kari mwibarabara, kari Dubai, kari muri Australia n'ahandi. Ntabwo ciriyemo nanye nicohera yaravuze ejo bundi ati ibintu byo kumva yuko abantu batereza kuguma mu makaye ngo bige ibishure byinshi, ntaco biriko biradufasha kabisa. Hama rero jewe navuze gusoma no kwandika, navuze kuminuza. Kazoza keza kari muri iyo kaye nyene, sindi kibazo. Kuminuza ni kindi, ariko kumenya gusoma no kwandika igiharuro ni kindi. Wewe washaka kwivugiriza ntiharimo ati umugore mwiza ava mu ikaye, umugabo mwiza ari mu giharuro. Warabivuza kabisa, birimo hariya rero n'amarenga umuntu abacira abantu bazi ubwenge ati none ubundi noja kudandaza amayinite ntazi 1+1=2. Eho bunani utazi yuko uguhaye bibiri umugarura 1000 canke 500 no kuja mu telefone kuraba ama mega bimize uravyumva. Hama rero je narababwiye nti umuntu azoja mwibarabara ataciye mwikaye rizomuseka ari mumene. Ibarabara niryo riratanga ubuzima uvuye mwikaye, ariko wa muntu akorokera mwibarabara ni wa undi rica riseka. I see. Ngejeje aho rero bibwiga benshi bikumva bene vyo. Naje ndafise umurongo wa YouTube, abankunda mu zindi YouTube bambonamwo baze barankurikirana kuri Kazoza Keza Films Media. Murakoze cyane. Mu following muna subscribing natwe hano muna sharing bigere kure cyane, mwana muhezagirwa wherever you are, cyakunda cyane. Hasta la vista. Dico Entertainment.